Hani umuryango wacu urawuvuga urawuzi urawubona tuza ahubwo sha hari ico utazi hari agakuru keza nari ndakuzaniye ngiye gutegura agashugwe keza kanini gakwiye kangana n'imbwa nkawe ko gushaka kumva yawe Madam, nta isoni wumva umbona imbere yawe. Isoni zigise. Wowe ni mudashobora kugira isoni. Jewe nije nogira isoni. Be hagati yanje nawe ninda kuriye kugira isoni. Okay. Ikindi kintu nacukwiriye kumenya. Cyane cyo bimwaye kuba baraye bakurekuye. Kuko nubundi ahani wawe ni wisanzure nkuko byategerezwa. Numva umenga ntabirenze none kuba warekuwe niwe muntu wa mbere urekuwe uvuye mu mpimba nta gitangaza kirimo. Okay, ibyo ufungwa reka tubyihuse kubera kakora abagabo mbe uyibana wawe umwana wawe amenyara mutwe ngarayo kwe. Kumbe niyo mpamvu ejo waje wabyimbye utari cyumba wahora urara muja kurara mu kindi cyumba urayerera inzu yose uyikwiramo nkaho umengura imbeba. Okay, reka ndaguhinyesha ariko imbere yuko nguhinyesha kamanze nkwibariza hajya urafise amaso urafise amatwi ubona aryamye kuri wewe cyangwa aryamye kuri jewe kigira kandi burya umuntu afise amaso yoshobora kwitegereza umwana akabona yuko dusa apa yibyo noneho kuvushika ngahejo ntiwigeze wumva yuko mumagara mama amatwi yawe wari wayaryamye ko cyangwa wari wayicaye ko ariko niyo mpamvu nyene nabonye washitse wibyimbije ukibagira no gushima Imana yuko yagukuye mu mpimba. Abandi bavuyeyo bavayo bashima Imana bakayibwira ati Imana wakoze ko utamejeje. Mu majambo make uyu n'umwana wanje kandi nizera neza ko umwana wanje abari umwana wanje. Madam, wubahutse urazanye ubwanwa hagati yanje nawe ibi byose gayemo urakoze je nawe tiye kubana nk'uko nakagomba. Okay, ukubise washaka kurira kandi ndakubwira ikintu kimwe ukwiriye kumenya ukuru guture neza mu matwi yawe nimba atari n'ibibabi by'amateke ujye ngire ntikiraka kabiri ruriya warurokotse
ariko aha tugiye kuhapambanira. Sinzi uburyo nzogwana, ariko icyo nzi ni uko intsinzi iri mu kiganza cy'iwanje. Imana si musaza wawe. Ahubwo iyo umbwira ko ari so, nayo kuba atari musaza wanje byo ndabizi ko atari musaza wanje, kandi iyo mana yari ihari n'igihe wagenda. Kubw'ibyo sho n'umunwa wawe niba utagira n'amahera yo kugura agasupaguro, kuko hariyo uvuye ntazi ko utakora, wari mayibobo mu zindi mayibobo, wasakira ari uko barinze kugusakiza ibyo bagusakiza wajya leta. Ega uzi n'amakuru burya imboga mbi ntiziva mu nkono. Umuntu yaciye uwo mugani yari yarawitondeye. Ushatse kuvuga iki? Uzi ko cya gitega kimaze iminsi ngahe cyaragarutse? Kwa rugabo rwanje kutavyumva Sa? Oya ntibishoboka. Hanyubwire ko ujya mugabo ari we yagarutse? Utarabona ngo avyerekwa no kuraba. Nimba ari no kuramba, nimba ari no kuramba. Ibaze ko gwagarutse. Sasa ikintu kibabaje. Nimba iyo cyari kirigwa kirajya gute? Nimba yatanze igiturire kingana gute? Hewe. Aravyibushe. Afise ico gituza. Umubiri wiwe umengana ikiziga nyene kimaze iminsi, uravyumva kitari no muri frigo mu yandi majambo. Yaravyimvye, sishora kumva ukuntu no mugereranya. Egra ko ndiyumvira nkoreki nabuze ayo ncira nayo mira, simbona ico gukora, nacanganyikiwe. Ivyo ntirababaje cane. Je nzi yuko n'ikiziga ciwe cazimanganye. None garacariho yaragarutse. Ikiziga. Sindiko ndabitahura. Gusa rero mviza ndakubwira mukuru wanje. Wenda azi yuko utananirwa. Ntucike intege. Wenda kwizera 100% kuri umunyabwenge. Kandi uburyo bwenge wari ufise kijya gihe ndazi ntibwagabanutse, ahubwo bwariyongereye. Hagiye ifuko ije gufuruza igasanga umutezi yateze icitera ifatwa. Wowe rero ico nakubwira hagiye yakwizaniye cufatira aho nyene, kandi hagiye nawe yaje ntiyaje yera. Hagiye rero ico mwitanga ico utashoboye gushikako kijya gihe cugishikako. Uvuze ukuri ntabwo ndi umwana. Ariko Alfred we warerewe he? Niko tushobora guca ku bantu ntunabavugisha. Madam asimuryo wanje. None kuba ari mu rugo iwawe ngahari mu isoko ni wari kudodora. Ibirenze ivyo ni usako. Nakubwiye bya nyene. Kahave nimba atari n'inzu n'igihe no noneho dusigaye tubayemo. Urabona ko na bofre wawe ari ngaho kareka kumuramutsa. Ndani ukuntu rungana. Uko rungana rero niko n'ikibi gisigaye gitekeye muri bo kingana. Jinde karota n'amasese. Usese n'umwanda. Urabona ko ujyanye nikameze. Sinakubwiye. Nitanga ukoresha Fred my brother. Sasa sisi shwamburi. Umva nishimye. Akuri ntako tutagize. Twakoze amatohoza ashoboka turabaza ukuntu merewe, tuburiraho ufungiwe. Fred. Kuri turishimye cyane gusubira kukubona. Twari tuzi ko wamaze gupfa vyaheze. Nayimana itokora umuntu. Me napfuye. Mugabo
nazuzi kabisa cyo kanyasha nyaruhome ururawo uraba umugozi narimwe Imana nahita kumva uzohora usenga Imana ntuzoje nibohero nari ndimo mugabo ndabona ko Imana yankunze ngo yakunze abandi ubundi hantu ndishimye iyi myaka 10 nari maze kubganje yambere imyaka ijana hariho namaze kwibagira namaze kwibagira kabisa Imana nakakabure kakabona abonye barakabomoye kweli byarahindutse abona imyaka 10 nabona ibigazi ingora yego abagenzi mwanezere kuba navuyeyo mugabo nashikiye mu rudahera why umuri wa Sodoma na Gomora none nashikiye urazi kurya mugore ari nyuma y'ifungwa kiwanje impossible ndabona ko ubuzima bwanje bugiye n'ubundi kononekara siko ndataha guta umugore mwashingirana umukambika n'impeta yo kuri ibintu nk'ibyo nanje aho ndi ndiko ndibaza icyatumye gukora naco ndiyamenye ikibabaje rero n'ikimenyamenye namusanganye umwana w'imyaka 4 nawe uze wanciya nawe umira ndabifata gute nk'umugabo yaramaze iminsi ari mu gasho Fred nta mafaranga mfite nitura ubucamanza bwahe ataye icyo mfise amaze iminsi mfunzwe ndi mibohero untangiye kwimvira ko nagutuma nigumira mu mpimba uko mu mpimba nayidandaza amazi akanya nayo naguza agafirigo nadandaza amazi akanya ubuzima nari mfise mu mpimba ndabonye ko nsohotse ngiye mu rudahera Fred ntukavuga iryo jambo nk'iryo iryo jambo riraruhisha mu mutwe iyo ndaryumvise kurifuza kuba wari kuguma mu mpimba Fred impimba ni widegemvya ariko kubura ingaho ufise ubuzima sibyo Fred ujya hagufa uzanza Alfred wewe njyewe cyangwa uri umuzimu wari je kabisa ni sawa simeze neza reka mbanze ni hepore mpuye n'umuzimu no kuri kw'Imana oya si n'umuzimu iyo ntaba ndi umusenzi ndi umuzimu ndakomeye wari umuzimu wewe oya ntabwo n'umuzimu kora ngaho ndakomeye ngo umuzimu ntugira umubiri n'amaraso turaheba kuri yamwe barabara wavuye mu mpimba cyane ndahamaze indwi yose mu turakutara umuzimu oya ntabwo n'umuzimu n'imbita yo ncumita ntabwo n'umuzimu ijya ko mwana numva ngo n'amadayimoni arajya amukama numva ngo inyama z'abantu urabona gwembe mwasubira iwanyu kwera iwanyu mbe uraherutseyo jewe nduga ruguru uri kurantuka nyongera kandi ndagaruka kera sha hageneye ko ndagupima ariko ndaraba yuko ukijya utarya inyama z'abantu cyangwa unywa amaraso y'abantu nta mwembe wanje uwanzinje unumva kubona ko ega ntumpore ko nawe uramugasha ntumpore icyo ahubwo rero ndiko ndashanga ntumpore icyo kandi bazi nyumvirite ntubashakaze kakera nyumviriza kwanza reka kuba abantu muvuye mu mpimbare y'abantu ukuntu mutaga muzana iminwa nimba mumaze iminsi mutavuga nimba mumaze muvuga imvuga y'abanyororo ninga dukeneye abantu batuje hano mu gisagara dukeneye abantu bataduza urwamo abadugije urwamo ni mu mpimba nani tubaruhura ajya twatwe kwishuri twatwishuri aga ni mu nyoni y'indi gusa nawe wojaye
Suje wabyibusha abandi bahora baza bagasiga barihereye ko rindira sha rindira nawe woje yo hajyaye bakaza bihereye ko ukamengo ni mako shawe na kumara umuzimu genda ajya akembe kandi niko kahaguye sindiye kandi yamenya sinari kuza ndahurira mwibarabara iyi ni yangeso yanje ogenda ndarira mwibarabara nituma umwembe wanje umugore wawe ntiyakugaburira reka ko ukinga basiri bateye turacarondera twebwe turacarira mwibarabara turacagenda twisemba abantu turacagenda tugomba yuko abantu batugaya cyangwa badushima urumva nimba babona ndiko ndajya bavuga tujye mugabo azosuma niyo umugabo cyane bakangaya bakavuga ati jya n'umuhimbiri nimbwa rubebe igendera rira mwibarabara tuzara kuncurera uvuze ngo umugore cha mugwa urabesha ushobora ko yoragiye Tanzania nta muntu yova mu mpimba ameze nkuko azeyambitse ibintu by'amasaha ibintu by'ibirato nk'ite navye nidegemte ntapfa namba cyangwa wasanze umugore wawe yaraguteguriye ibintu yarakushiriye ngaho cye mu mpimba y'indandeza amazi mu bugo ije tubona jewe nje ntagasemeze kubuye mbe mwibaza ko abari mu mpimba mwibaza ko bagowe rero ko bo bataraba oya uri kuratubesha wosa ngo uri Tanzania ukagenda ukatubesha uri gupagaza ukaza ari umuntu yava mu mpimba akaza yambitse n'utera akaza yambitse ibikote nk'icyo naje ntambara je nitege wembe bawumbukuri ahubwo rero iyo myankikumira mu mpimba reka kuduravuga cyane umwembe wanje simba nkeneye kugwa hasi wanzi inte naguze bibiri kandi wowe inda yawe uyabe neza ugenda wari yamwibarabara ndayibanje ari myaka 10 heze nta kindi kikuvanye mu nyuma atari kuza guhangayikishwa n'umwembe wanje nigurira amafaranga ye wanje mbenda kwaje wowe urafise umushe ndamuhunga yakumu twako urumva ureko ugenda uvuga n'umugore wawe ureko uvuga jewe duvyo bakijene sivyo bindagishinga uranyumva ivyo byacu rero kurambwiye sivyo btakuzanye je turahuye ndaguha pole numva ndaguhe pole y'imimbo warukitsemo nimba ari imyaka ingahe numbaze sinzi imyaka warugungaraye wewe garuka witegetse gaha ugira ngo gashaho nawe uje ngaha anye ibintu byarahindutse ngaha anye nimba urarama urutwe uza ngaha onye kilo cy'umucyo kigeze 5,000 nutse ngaha uje urahitse n'urutwe nguje kuryama nguje kujya uginda yuzure wowe uzoshika ngaha ipomoroke iyo nduzanye usigare wagera ku gitwe usigare ugoroye nk'imbuto yanjye hamwe usigare utungwa n'inogera n'igiti wanje ugasigara uri kuratwenga no muzi jengo niko ndiramwe baraproze cha barandotse ndiko takubwira ukuri nimba wagiye mu mpimba kiro kigeze kuranga yakwiyoza amajana banzu nyumvirize bawe ishuje niko ndakubaza wagiye mu mpimba ikiro cy'umuceri kigwa ngahe unyumva narari mu bundi ho none wakigura ngahe ku isoko ubundi wari mawarafite ko 2005 kigeze ku 5,000 rero uraso ntuje ngaho onye ndendatso uzosigara utungwa n'ikoka n'umukate ntuje ngaho onye usigaye ufite isosometa n'ivyo bakoka ngaho ube waje yateke nako mu mpimba ntayo ariyo shanu nukuri kuraza unyemera ko ngaye ndikoza gutuka kindi kudakugira ko ibihe byahindutse ahubwo na 2 nukumbwiye ndagwe na 2 genda ukurikije umunsi wambaye aho bura mu 2,000 genda ukurikije sama uzobigurisha imbwa nkasokwe papa cha yarapfuye umunsi ku matiko yiwe hari imodoka nyinshi upfa kumusuzugura ujyaye ukirasa naho wari umaze imyaka 10 mu mpimba usigaye umengo uri kimayibo cyangwa n'igipopotamo Adamu ndagusabye uwo mwana umutane kwasi kubera uyu mwana yateza kuba ujya mugabo yatumye njya mu mpimba yego nivyo imyaka 10 ni myinshi utabana n'umugabo mugabe ikintu wakoze ukavyana n'umugabo yatumye njya mu mpimba ariko mwabigize idiri byose maze kumenya ndagusabye umwana umuje kwasi ni sawa natembye muratereka musika mu misi mikuru sibyo icyo shaka urumwana mukuru ngaho hamwe none nakwishura nk'imeze uku no batari jewe
reka ndaguhereze ibigukwiriye. Mwana njanya kwasi. Mbe urya umwana abyagwa na se cyangwa abyagwa na nyina? Nihehe wabonye umugabo atwara amezi 9? Umva ndakubwire, umwana nuwanje nije navyaye, nije nzi Igice cy'umwana. Ikigira kandi nimba mu nzozi ziwawe hatemberamo ko uyu mwana azohava, urahihendera ubifate nk'ibintu bitazigera bishika n'umunsi umwe. Wiyakire umenye ko umwana muzobana, umva, nka papa wiwe nanje nka mama wiwe, gushika zoje ku mugabo. Nibitaba nibyo ngo aronke umugabo arongogwe akuveko, aha ni wabo azona havyarira, uzorera n'abuzukuru. Mbeko mbona uri kurapukwa ufise ingorane nyabaki byo kumbwira ko watemvye navyo natwe tugatereka, ahubwo iyo utemba ugatembagarira muri Tanganyika nutemba unagaruka. Ade waratemvye, abandi iyo batemvye batemba bagenda, wowe utemba ugaruka ntatemvye. Ahubwo iyo ntereka nari gutereka neza nkatereka uri ku mpanda ari uryamye cyangwa bagushize mu kandi kaburi, hafu nkicara nkaje nkanwa, noneho nkabaho neza. Ntazi neza yuko nzosubira kubona umuntu w'umukoshi nkawe mu maso yiwanje, ngira nkabona ikintu cy'igisigo nkawe kimera umeze. Umva, twubahane duhana amahoro. Je ndifuza ko duhana amahoro, ariko wewe nuri kuranyemerera, nuri kuremera ko tubana neza. Iha amahoro niha amahoro, tubane neza, umwana umwakire nk'umwana wiwawe, hamwe ubuzima bugende neza, kuko ibintu byose niko bimeze. Integuro warateguye nanje ndategura, urumva twisanga muri buno buzima turimo, kandi ntacyo dufise cyo gukora kindi usivye kwemeranya n'ibihe turimo. Rero emerwe papa, kandi ube papa mwiza, nanje ndemeranya n'ibihe ndiko ndaba mama mwiza. Umva ndakubwira ikintu kimwe Alfred, akandi kantu kamutarunazi gushika isaha. Sinigeze ngukunda, nta n'umunsi umwe nigeze ngukunda. Ubundi gihe cyose nakubona ngisi, umva, nk'ibintu bisesema mu buzima. Ariko hari ikindi gihe nyene bigera ahantu umuntu akaba yo kwiha amahoro agapfa kubana n'umuntu, naho ndakubona nkaho umengo uruntu rukoko ukuntu. Iyo ndakubonye wowe ndakubona nk'ikinyamasyo. Urabona ikinyamasyo nico kintu gitera n'iseseme niyo umuntu ariko arakirabisha amaso yiwe. Reka nkubwire ikintu kimwe, gushikisa hano narinzi ko aya maso yanjye nazingera kongera gukubita ijisho ikintu nkawe, igitega nkawe. Umva, ishusho ntigeze niyumvisha ko nzokongera gukubita ijisho yari wewe. Sinzi n'ukuntu no kuvuga, narinzi ko amagufa yawe yagiye akamana hejuru mu biti, urumva kwanza hakabaho n'amashami agenda akayategera kugira ngo sinze nigere ndanayatsitarako, kuko wewe ikibi kiri muri wowe cyangwa inyifato ziwawe n'ukuntu ndakubona mbabona ko nigufa giwawe ryonyene ari ubumara ku buzima bwanje. Iyo ndiko ndakwitegereza rero narinzi yuko wagiye basi ibyo bigufa byawe bikamana hejuru mu giti kugira ngo sinze nongera no gutsitara kuri wewe. Ariko amaso yanje yongeye kubona umukosho ubwira, kandi nongeye kubona impamvu y'uburibwe bw'umutima wanje, nongeye kubona ubushobozi bw'umwiza. Mbega basha ndabivuge gute? Ne muri n'inzoka sindamenya ngo uri inzoka nyabaki, mugani baza ko wowe uri bihigwe. Nico kintu no kuyereza, ni nacyo gituma nifuza kugukubita ijisho mu buzima bw'iwanje. Bugiye uri kuranavuga rero haje ibyo utarabwamenye, mba numva nyene ndiko ndasesemwa, nkumva no mvumisa. Kubera iki? Mva wowe urenze no kubona amazirantoki. Urabona umuntu abonye amazirantoki bifise basi n'impamvu yo kwihangana. Wewe ugiwawe uzosubire, ndakwinginze uzoza urafasha. Warakoze na cyane cyane inyamutari burye nturindi bisiga. Bahora bambwiye ati kurongura wihuse biyima kandi kantu nkabipinga. Mugabe igihe nzoza mbona umwana ari ngaha, nizere yuko umutima wanjye ko byo wateguye. Sindi umwana kera ko wambona siko biri. Hajya mwari mwanjanye nari kwishuri naheze ndamenya,
kandi umutwe wanje umaze kuronka ivyumba ubikamwo ivyo mwateguye byose. Ndicuza ndanaburanye umutima wanje kuba narahuye n'umuntu nanje rero maze komera umutima ivyo mwagize byose. Aha. Okay. Umva nakubwire. Iyo wiga ubwenge ni wari kwiga ubu kugarukana ngaha. Wari kwiga ahubwo ubu kujana kure yanje. Kuko ubu si vya bindi. Ubaho nzogushira. Nuzinyagambo. Uzoherayo. Nanje kuri ivyo tuzopima amazi n'ubu. Raketa. Okay, twarabe. Urayapima wewe wenyene kuko jewe kugupima nagupimiye muri uwo mutwe wawe sha. Urabuzo wanikira kwa menyo shangu uzogirane ngo muko murapima ubufu ngo amazi n'ubufu. Uzobipima wenyene kuko je nagupimye imbere muri uwo mutwe wawe. Nza kuvumbura ahubwo nta n'amazi nta n'ubufu ufise dengeri. Ibiziba gusa nivyo byuzuye muri uwo mutwe wawe. Uzombonesha amaso yanje. Ahubwo icyo nzokora nzogusya urana gusya umuntu navyo urabona ngirango jewe simeze nka gitrosi nzorenza gitrosi nzogufyonyora ndagufyondagure urabona hahandi nzosigara mbona ko aramayezi gusa rero usa ivyo ugo rudagwawe nzorupomporora ndarukwire mw'ivyo binyamanyama wagiye urasakangira iyo waruri uzosigara uri amayezi. Birabure nkaho umenga ninyo y'ijoro gusa umenga ni safuri yiteka naho nyene ku mashiga Mbe Alfred. Ngenda kwazi kintu. Jewe twiganje urabizi. Kujya no gutelefona ukumva kari jewe. Nijya ntajonze. Kazi ntarakamara fise kukumva kugera ijyako numva nori. No kumva ko nori no yumva neza ko yakosinzi. Impamvu mbajije uko. Ntukeneye kumenya ibyo yanje. Okay. Ibyo ntaco bitwaye. Kumenya ibyo wanje cyane ntubimenye. Ibyo ntaco bitwaye. Ariko nashaka ndakumenyesha ko ejo nje na telefone. Twongeye kutazi ibyo yanje. Nta nuko wumvise kari jewe. Nije na telefone ejo nico twavuganye. Kandi nuco wimvira yuko nari kugiye kuri telefone ko yanagutinya. Kuza tubivugane mu maso yandi. Ubu rero nashaka ndabikubwiye namba wigize utavyibuka ndabishimangire neza. Bijye nyene nakubwiye. Nta cahindutse. Narumvise ko ufise akantu ko gushaka kwitwara ku butungane. Witwarira umugore wawe. Hejewe nikomeye neza. Shimira Imana ahubwo ko wavuye mu gasho. Hamuje ngaho ateka kugaburire urya uryame. Bakurere nk'abandi bana. Gusa ico nakubwira coco. Ako kantu ko kwitwara ugafute mu mutwe wawe. Namuki gafisemo ugafute. Ahandi ho uzoba wikwegeye. Uzoba witaye mwobo. Wowe nyene cyo dutera dufurira. Aje utazi. Nta rufu rusumba aho narindi. Kuri ubu rero simwe mungirira. Kandi nimukangirira impuhwe. Inyamutari burye. Ntibirinde bisiga. Gufana tayari. Namaze kumenya ukuri kose. Ni ngombwa ndamwitwarire.
kivyo yakoze siko nuvu yabikuye namukunze ari umukobwa mwiza murako tuzobana neza bijyo yabikuye ntabonze jewe mugabo Imana iri hejuru yangarukanye ku isi hajya nari mu rupfu rusumba ubwo yonyifuriza ubu ntamva isumbiriya narimo nta kaburi gasumba kariya narimo kona urupangu ntari gusimbe kona umugozi ntari bukinishe Imana igiho nasubiye mu bazima hajya kukanyara kose ugafise kubera igihugu ico gihe ko n'ubwo rupangu warubona bikanka urusimba urubona ubu waho tuzogushira uzohabona mbere ko mbona ukiri muto ibintu byo kwiyumvira kwica nk'uko wabikuye nivyo wavukanye cyane kumbe nuku umuryango wanyu umeze abavyeyi banje bajya kusabamwo kugira ngo bagure umuryango imitima yanyu imeze gutya umura Uwiteka arahari Imana irahari hari n'igico mwashatse kunyimbira hari umwe muri mwebwe kijamo ndabacira umugani irigi rimwe iyo rigiye mu magi 100 igime rimwe ryaboze iyo rigiye mu magi 100 yose abarayose aho burya abahungu bariko barakubona uko uragenda umenya ko jewe ndi igi wabojeje mwabojeje we na mwene wanyu ngomba nje mu magi 100 ariko akuraba ivyo kurakora umenya kuri umukobwa ejo uzuro nk'umugabo gute murabice ngo hewe hari umugabo jana gutuma indondere abagabo bimva mu bantu sha nukuri gahenda rahi nambi Imana ibona yuko jenero nk'umugabo nkawe ivuga y'umugabo nkawe nofuma ndamubura wenga horo umugabo uraje mu bandi bagabo ngo umugabo umviriza nenda kubwiye ikintu kimwe umuryango wacu nto urabona rindira uzowubona umuryango wacu umeze gute umaze kubona iki hajya ntacu urabona tuza uraza nk'Imana yagufasha ukaronka umugabo nkanje mbega kugira umuntu w'umugabo mwitimbwa uba wohereye umuntu suyu umuntu w'indani uyu ni warimba uyu ndiko ndabona ni warimba ani uko mbona wambaye uruhu rw'igisimba kandi mu mutima wawe witi ntawe mva matwi reka kumena matwi ntusibe kunyegera namba je mvugana nazo no kubana hagaranye nawe nikosa nagiti wazi no kuchwa amakofa andure muhiri wanje wiyumvire ko namutinye ndakujora amakofa nagusanze muhiri wawe kubera iki sinagutinye nagusanze muhiri wawe notinye mbwa nkawe hari umuryango wacu urawuvuga urawuzi urawubona tuza ahubwo sha hari ico utazi hari agakuru keza nari ndakuzaniye ngiye gutegura agashugwe keza kanini gakwiye kangana n'imbwa nkawe ko gushaka kumva yawe